Steve wabuze umwanya wo kungerega mba kuri mobile money nivyo bihumbi 5 bingezeho vyo hari ico vyomfasha nkajya nako gahwi Steve. Ego kweri urabikora ubikore Steve rega inshuti nico zimariranira nakupa phone yo tanti naragwaye ntanuko wigeze unangeraho vyarambabaje nabonye ko mwantereranye ariko nyene erega no kwa Inshuti bakunzi ba Gisha TV ndabaramukije amaro ya Yesu abane namwe. Amazina yanjye bwitwe nitwa Olivier Burigo wa Aloise Burigo. Mu bisanzwe kuri uyu munsi tukaba dufise agateka ko guhesha ishimwe abakoze amahiganwa y'urwenya kuri Gisha TV. Ayo mahiganwa akaba yarakozwe n'ugwaruka go imahama. Tukaba turi kumwe tukaba twicaranye n'umwe mu barongoye Burundi Buhire comedy ari bo babaye abambere tukaba tugiye kubashikiriza agashimwe. Ufata microphone tukavugana. Amazina yawe ni nde? Amazina yanje ni Haragakiza Patrick. Haragakiza Patrick, none wakiriye gute kumva ko wabaye wa mbere muri aya mahiganwa? Ubiravye byaranezereje cyane ntabwo navyizera kuko iyo uri muri competition habamwo fail na success, ariko ndashimira Imana kuba ivyo ntakeka vyarabaye. Nshimira cyane n'abakomeje kumfata mu mugongo w'abafana bamama subscribe bansharinga hatandukanye, ndashima cyane. Ni byiza cyane. None umugwi waserukiye muba muri bangahe? Umugwi naserukiye turi 8. Muri abo 8 muba muri genre imwe igitsina kimwe canke muri bitsina bitandukanye? Muri abo 8 turi igitsina kimwe, masculin mâle, mais féminin barahari ariko turaca traininga kuko ibi bintu vyacu bisaba experience na cyane cyane k'abakobwa bacitinya, ariko tuko turagerageza kubarokrita. Ego muze mu batinyure ko nabo barakeneye ko bakora ko namwe mukora. Kindi naco mukore cyane mushira Imana imbere kuko Imana ni idushoboza byose, tubishobozwa n'Imana. Imana izobaje imbere, mugerageze mukore cyane. Merci. Yego. Burundi Buhire comedy, iri zina ryavuye kugira ngo mwite Burundi Buhire comedy? Iri zina nk'abarundi baba refugee j'ubundi ntego ishema no kwitwa umurundi, ndetse nkanezezwa ko noshira igihugu canje imbere nk'ugwaruka ari jewe kazoza kejo. Ubwo nahisemwo kwitira izina comedy crew yanje, nkaba byaranejeje cyane bivanye nuko ndi umurundi kandi uburundi ni bwiza cyane, ndabukunda cyane nk'umurundi. Bakoze cyane. Kundi igihugu ni byiza cyane, igihugu cyakwibarutse ni byiza cyane by'agaciro ko ni Imana iba yaraguhaye aho uzovukira. Cyane muzobore mushima Imana ko niyo itubeshejeho kugeza kuri uwo munsi wa none. Ikindi kintu uwo munsi naje kuguha agashimwe, agahimbaza musi, igihembo no vyitiki kandi inyito yose mwobiha ico ndico nuko ari nziza kuri je nshimisha. Yego, ako gashimwe rero nagashimwe nyamukuru. Nukuvuga ngo wewe uri champion waya mahiganwa Gisha TV twateguye.
wabaye champion mu rwenya mu banyarwenya bahataniye uyu mwanya wabaye wa mbere ukuvuga ngo mwabaye indakemwa nirihe banga mwakoresheje kugira ngo mutsinde y'amarushanwa ibanga nta rindi usibye ko twiyambaje inshuti imiryango abagenzi baba mu bihugu bitandukanye tugerageza guca bugufi imbere yabo tubumvisha ko bodufasha kudushayaringa ahantu hatandukanye maze birikora novuga ko vyikoze kuko ntangurana nakubwiye ati ntabwo nabikeka kuko n'aba bagenzi banje turi kumwe muri competition barakoze ariko Imana yarabikoze cyane abagenzi banje baradufasha inshuti n'imiryango haba mu bihugu byo mu mahanga haba mu Burundi ndetse na mu Rwanda hose bakomeje kumfata mu mugongo nta indi strategy nakoresheje usivye ko niyambaje inshuti n'imiryango n'abagenzi n'ababanyi. Urakoze cyane ni byiza kandi courage kuri ico gikorwa mutanguye ariko nibaze ngo mubaye champion mubaye les champions mu rwego rw'imahama ariko umenye ngo Gisha TV izotegura n'abirusenda n'abinyarugusu hose tuzohagera aho hose n'abari mu Burundi mu gihugu indani n'abari hanze y'igihugu nabo bazokora ayo mahiganwa none ubibaza yuko bitabaye aho mu kambi yanyu ari mu gihugu cyose uyumvira ko uronka umwanya wa kangahe bibaye mu gihugu cyose nawe ntabwo no kwiciriritsa mvuge ngo no kwishira ku mwanya uyonye gusa ico nzi cyo kuko turavuga iyo tugiye mu kwizera kurarema je niba nshobora kwizera ko nshobora kuba nominated mu bantu bashobora kuba batsinze ndizera n'ubwo hoba mu gihugu ushobora kuba ariko sinovuga ati price ni ya mbere akabiri byose bigenwa n'uhoraho. Yego igihembo nyamukuru rero ugiye kwishikirizwa ntahawe iteka n'ubuyobozi bwa Gisha TV ubuyobozi bukuru burongowe na Reverend Diamond Mugisha ijwi ni jewe ariko niwe wivugiye ijwi ni jyanje ariko niwe wivugira kumubereye mu cimbo cye Burundi Buhire comedy pepe ya Yesu pepe ya sana unapepea unaikala ausikia hata hai ubu n'ubuntu bukomeye cyane wagiriwe n'Imana kuko ntabwo byaturutse hariya ni kuvuga ngo ku munsi wawe ni kuvuga ngo isaha itaragera uwo munsi ubutarayabona kuvuga ngo aya mafaranga aba yavuye kuri Nyagasani nibaze ngo araje gusa kuguyeho kuko n'abandi bose barayakeneye ariko Imana yavuga ati koresha iyi mpano urayifite yikomeze rero yikomeze ni ingabire wahawe niyaguhanze sibyo uzayikomeze wahawe akayabo k'amadolari 800 wowe nabo waserukiye nirihe shimo wowe ufise mu mutima wawe shimwe nabo afise mu mutima wanje naje ubwanje ndavyitahuza ariko sinumva ukuntu noshimira Imana ndetse nkashimira namwe mwabashije gutegura aya marushanwa kuba uwa mbere iteka ryose no muri classe birashimisha muri make byandenze nkaba ndabashimira bivuye ku mutima Imana ikomeze yongereze ishiraho mwakuye mukomeza mufasha n'izindi mpano ndetse natwe tunabasaba ko bitorangirira hanye ahubwo vyiza mwokwama mutuba hafi mu gihe tubiyambaje nibyo shimwe ndabashimira cyane bivuye ku mutima by'umwihariko cyane ukabuhawe amadolari y'Amerika 800 uwe n'umugwi userukiye
ndagucitangarije ikese ko amahera araye yaharure umenye ko ayo naguhaye yuzuye nshobora kuyakubwira ku munwa ukibaza yuko nabaje $100 nkagashira muri kofi yanjye muri portefeuille yaharure ego avinda yaharurire ku meza amahera nashira ibarure harura kugera umenye ko igitigiri naguhaye arico murakoze cyane ni igikiu fata mikrofone ndakuyagisha ni igiki watangariza urundi rubyiruko urundi gwaruka ugikeneye kuzamura ingabire ikeneye kushira hejuru ingabire zabo zamuke ni igiki wabahanura ikintu hanura urundi gwaruka nuko gwo kwitinyuka first kuko buri muntu wese uko imyumvire yaje ivaye nuko nitahoza ibintu nemera ko Imana iza kukurema ubundi yakuremanye ingabire runaka ingabire ishobora gushimisha buri muntu haba mu gutamba mu gukina haba mu kuririmba abantu benshi ku isi bafise impano ariko ntabwo babimenya ikintu usaba guharuka ni ukwitinyura aho uri hose ukumva ko ushoboye aho uri hose ukumva ko utokwitinya muri buri kintu haba mu mpano haba mu guserukira abandi me nagira ngo mbwira urundi gwaruka rwose aho ruherereye mu mihinga mitandukanye ko kwitinyura rukitinyuka rukumva ko impano zabo zifitiye akamaro igihugu isi ndetse muri rusange kuko mw'iyi minsi turimo hari abo impano zitunze imiryango yabo zibamenya buri kimwe ubwo rero aho uri hose ufise impano witinya ugira ikigerageza wegere abagukuriye usaba ubufasha atandukanye udodore mu miryango myinshi aho wumva bafasha tudatekeranya neza bavuga umuntu asavye arahabwa ubwo rero tinyuka usabe uce bugufi kuko ukuri kose kinyabufura imbere discipline ukitinyuka ivyo ukora vyose niba uri umujene ubwo gutera imbere n'ivyawe niba witinyutse ndetse ukanabikorana icubahiro nta kindi nobabwira ni ukwitinyuka gusa ego uronse $8 800 y'Amerika muri abantu umugwi w'abantu 8 niyihe ngamba mufite zo gukora kuko iyo mudashize hamwe gwe mu yakoreshereze hamwe nimujya kuyafata buri umwe wese akikatira akikoreshereza ibyo ashatse ejo muzaba mukeneye n'iryo jana muzobura n'igiceri cy'ijana ko uzogenda waguze inkoko waguze iki waguze amapantaro ariko me yashize hamwe mwenda mukagira nk'agapulaye mukorora inkoko canke mukarima kijambere nta mahera aba makenya urumva mungu courage kandi ugende mushire hamwe nkuko mwashize hamwe mukora iyo komedi yanyu mugende mushire hamwe kugira ngo mwiteze imbere ejo heza hazaza hanyu mbe uri mu ciciro ca kangahe ajya andi mu ciciro ca gatatu ciciro ca gatatu urumva ko bisaba ko mukora cyane munasenga cyane kugira ngo Imana nayo ibashoboze kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga udafite imbaraga wahawe na Kristo kubwo kwizera kwawe cyangwa kugenda mu ijambo ryo kwizera ntacyo wageraho ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga niko umugaragu w'Imana Salomon yavuze ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga wakata gutya korose ugasanga ivyari $800 usigara nta n'igiceri cy'u Rwanda ufise wagiye mu bujene wagiye muri utubare wagiye ugwaruka hajya
ruri tante cyane. Yego kabisa, du courage. Ikindi kintu no gusaba nuko impano yawe uzuyibandanye cyane, persevere, ugere ahantu, ugenda urabe abakomediye akomeye ku isi, ugenda uraba ama video yabo, ubandanye kugira ngo nawe uzoshika ahantu hifuzwa n'isi yose. Ndagusabye du courage rero, uzubandanirize aho. Imana ugumugisha kandi. Merci. Ni igiki wobwira abakumva, abari barakumva kuri iki gihe, ibyishimo byawe bidasanzwe wagize n'umunezero udasanzwe, bwira abareba Gisha TV kuri iyi saha? Ikintu bwira abareba Gisha TV nuko bokomeza kuyikurikirana umunsi ku munsi, kuko Gisha TV ifitiye vision ugwaruka. Nkuko mubibona abakunzi ba Gisha TV meje gufata agashimwe uko nabaye wa mbere. Iri nishema ntewe kandi mana agaciro, kandi nzi neza nintitwara nabi Imana ikomeje kundinda ko bishobora kumviramo akamaro. Na cyane cyane ko abantu benshi dufise impano tugira uburyo buke, abenshi badatera imbere baba bafise uburyo buke, ariko akagashimwe mu mpaye ko kameze kose hari ico kazomva naho kananyegeza imbere, gashobora kutangeza kure cyane, ariko haraho kazomva nakakanangeza imbere gato, aho imbere hakangeza handi umunsi ku munsi. So abakunzi ba Gisha TV ndabasaba gukomeza gukurikirana Gisha TV, ndetse mukomeza gukora subscribe, muyisharingano henshi hatandukanye, kuko ivyo iri kirakora ni ibintu bizoteza imbere ugwaruka ndetse n'igihugu muri rusangi, cyabereyemwe ayo makompetisiyo, amarushanwa ndetse n'ibintu bitandukanye. Nkomeza no kubashimira ubwitange mwakomeje gukora nk'abakunzi ba Gisha TV. Nta vyishimo basaba usivye kubashimira, mukomeze mukurikirane Gisha TV umunsi ku munsi. Usivye natwe nk'abakomedye, ejo canke igihe hari andi marushanwa ntabwo ndabiza, ariko ngerageje kuraba ukuntu Gisha TV rikirakora ibintu, ejo canke igihe hari izindi new talents aba upcoming ishobora gukomeza ifasha, haba mu kuririmba, haba mu gutamba ndetse n'ibintu bitandukanye. Uko ntabwo nosaba ngo bahagarikire ngo kubakomeje, ndasaba ko haba muri dance, haba mu bintu bitandukanye, haba muri film, haba ndetse mu ngeri zose za talent, ko Gisha TV yokomeza guteza imbere ugwaruka, ikabafasha uko ishoboye, maze namwe nk'abakunzi ba Gisha TV mugakomeza kuraba ama new talent, ubwo mugakomeza kudufata mu mugongo. Murakoze. Nkaba nshaka kukusaba ngo ubabwire muri komedi mwakinye, ubacishirizemo akakunogeye amatwi, akakuryoheye cyane kurusha utundi twose mu byo mwakinye, agaparti kamwe wumvaga kakuryoheye mu matwi. Agaparti kamwe kanjyoheye mu byo nakinye, nagasene karaho nakinye, nakinye ubundi nigwaza kwa muganga nkeneye ko abantu baza baraza bamvisita, ariko ntagwaye, ariko nkigwaza kugira ngo ndagutelefona gamba kuri mobile money, kora geste kugira ngo n'abakunzi ba Gisha TV babibone. Allo Sha Steve, je vraiment ntiwamenye basi ko ngwaye. Sha Steve, uri umwana mubura hebana iyo basunangeraho. Steve, wabuze umwanya wo kungerega mba kuri mobile money, nivyo 5,000 bingezeho vyo, hari ico vyomfasha nkajya nako gahwi Steve. Ego kweri, urabikora? Ubikore Steve, rega inshuti nico zimariranira. Nakupa phone. Yo, tanti, naragwaye ntanuko wigeze unangeraho. Vyarambabaje, nabonye ko mwantereranye, ariko
nyene erega no kwa muganga sinzi n'ukuri niba warabuze akanya ku mpamvu z'akazi nkumbure wona yohereza no kuri mobile money, erega mba kuri mobile money tantine ibihumbi 10. Kari karyoshe cyane kari karyoshe cyane. Bandanirizaho bandanye duze talent yawe ibandanye duge ntuzusubire hasi ahubwo bandanye uja hejuru. Bakunzi ba Gisha TV, murakoze cyane kubana natwe. Uyu akaba ari Burundi Buhire Comedy, niwe yaserukiye uyo mugwi wabaye wa mbere muri amahiganwa ya Gisha TV yerekeye ugwenya. Murakoze.